ukwizera nk'uko bibiri bivuga kuva mu kintu bawumvise wasomye, mu yandi majambo mu makuru uba ufise. Ayo makuru rero ashobora kuva ku Mana, ashobora kuva kuri Satani n'abadayimoni biwe, ashobora kuva no ku bantu. Hari abantu kubera bamubwiye ngo atwenga nabi, agaca yizera yuko nyene atwenga nabi, yuko intwengo yiwe igaragaye mu bantu idasa neza, yaciye afata akora ibikorwa byo kwizera bijanye n'ayo makuru, aca yirinda kuzaratwenga mu bantu, canke niyo yatwenze agashira ikiganza ku munwa. Uko no kwizera, kuko yizeye ko atwenga nabi. Ninda yimubwiye n'umuntu. Mu yandi majambo yafasha amakuru amubwiye ko atwenga nabi, hama atangura gukora igikorwa cyo kudatwenga. Ahandi naho Satani akaza akakudugiriza information canke amakuru mu mutima wawe kugira ngo wewe eheraba so yishwe na cancer, na mama wawe yishwe na cancer, na mwene wanyu yishwe na cancer, none nawe ugiye gupfa na cancer. Ayo makuru agacarema ukwizera muri we yuko agiye gupfa. Kandi uko nyene ibikorwa byo kwizera bigaca bitangura, agaca tangura kutanezererwa ubuzima, agaca tangura kuzura umubabaro, agaca tangura wenyere kutakiva mu nzu avuga ati n'ubundi nje gukora kubera iki bucamfa, nje gukora iki naka canke nje kuganira n'abantu canke nje gusenga kubera iki kandi ubuzima bwanje bugira buhagarare, nsaba akazi, niga amashure, ngende mu mahanga canke ibindi, ntihagire na kimwe asubira gukora kubera iki yahawe amakuru yuko agiye nawe kwicwa nicishe abo bavukana canke abavyeyi biwe. Ayandi makuru ava mu ijambo ry'Imana. Urasomye ijambo ry'Imana rikubwiye ngo kubw'imicishago ya Yesu Kristo mwarakize canke narakize ingwara. Ayo makuru yasomye washavuga uti bwa bundi Yesu yaramaze kunkiza wangwara, nta kibanza ugifise mu mubiri wanje, kuko wewe ikiguzi cyawe cyaratanze ku musaraba. Yesu nimba yarankijije, we nta mpamvu yo kuguma. Ugaca uzirika umutima kuri iryo jambo, ukizera yuko ico Imana ikubwiye mu ijambo ryayo arico, ugaca utangura kugira iki? Ugaca utangura kugira kurema mwivyizigiro muri wewe, ukavuga ati reka rero ntangure gupanga umugambi wo kuzoja gukora ibindi nibi, wo kubaka yanzu, wo gukora bya bintu kubera iki nzobaho, kuko Yesu yaramaze kunkiza. Ivyo ni bikorwa byo kwizera. Niba ushaka kukwizera kugwira muri wewe canke gukura canke kuba kunini muri wewe, nukugira amakuru menshi ashoboka canke ijambo ryinshi rishoboka muri wewe rivuye hehe? Muri Kristo Yesu. Kuvuga usome ijambo, wiga ijambo, ube mu ijambo ry'Imana, ubane naryo, urikunde, ugiyegereze, uryumve kenshi gashoboka canke urisome kenshi gashoboka. Uko ayo makuru azogwira muri wewe niko nukwizera kuzogwira muri wewe. Kubera iki? Fata yuko ukwizera ari umuriro, kandi umuriro utaka atankwi ufise canke ataco uturira ufise. Rero kubw'ivyo ukwizera nako niba ari umuriro, amajambo n'amakuru ni inkwi. Uko ugira inkwi nyinshi niko umuriro uzokwaka cane, niko umuriro uzokwaka igihe kirekire. Rero gwiza inkwi zawe, uzotwota umuriro canke uzoba mu muriro akanya karekare. Shalom shalom, ndabaramukije inshuti bagenzi ba Ubugingo Busagutse TV. Kaze kuri chaîne yacu, kaze kuri chaîne yanyu. Chaîne igamije kubahagurutsa, kubagirira neza mu biganiro byinshi by'ubwoko butandukanye, kugira ngo umubiri wa Kristo nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira ubashe kuzuzwa inkomezi, gutegwa intege, gukomera, kugira ngo ushobore gukora ibikorwa by'Imana Imana yawutekanirije. Muri rero mu kiganiro Be Lifted Up mushikirizwa uyu munsi nanje Pasteur Jean-Claude Midogoro, hama nkabanezerewe cyane gusubira kubana namwe muri kino kiganiro, kuko ari kiganiro kidasanzwe twashizwe ku mutima n'Imana kugira ngo tuze kuguhagurutsa, tuze kugutera intege, tuze kuguha ivyizigiro bitavuye kuri twebwe ariko bivuye ku ijambo ry'Imana, kandi bivuye ku vyizigiro mbese Imana nyine ubwayo iteragira mu bana bayo, kugira ngo bamena ntayo ari abantu babushitse, ari abantu bakomeye, ari abantu bashobora kugira ico bavuyemo muri nosi, bagacika icitegererezo kwisi, hama kandi bagacika n'abaganza ku bwayo muri nosi. Twarabiganiriye cyane bihagije muri kino kiganiro. Wumve rero yuko ikiganiro kije kubera wewe, kije ku bwawe, kije kugira ngo gishobore kugushoboza muri ibi na biriya Imana yagusaba canke igusaba kuyikorera muri inosi. Shime Imana imbere gutangura ikiganiro cacu. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo, turaguhaye icubahiro kandi turagushimiye
wakoze mwami mwiza kuduha uyu munsi mwiza n'ikiganiro ciza kugira ngo dushobore kuganira umutima ku wundi ijambo ryawe kandi mwami mwiza bituviremo umusaruro wo guterwa intege wo gukomera no gukomezwa muri wewe no mu ijambo ryawe no mu bwiza bwawe kugira ngo tubashe gukora ibikorwa vyiza waduteguriye kurangura muri nosi. Tuguhaye rero iki gihe n'uyu mwanya kugira ngo uhabe wewe wivugire, wewe wigishe, wewe uhane, uhanure kandi utumbereze ubuzima bw'umuntu wese. Ndakweretse data mwiza uyu ariko aradukurikirana, nawe umugirire neza, nawe biciye muri kino kiganiro wirura umutima wiwe, ukomeze umutima wiwe kandi umuhe ibikenewe byose kugira ngo ashobore kugukorera. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye, amen. Kaze rero ubugira kandi mu kiganiro cacu arico canyu Be Lifted Up. Uno munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane. Uno munsi nje kukubwira ngo reka wizere wongere wizigire Imana yawe. Mu Gifaransa novuga ijambo ngo crois en ton Dieu et fais-lui confiance. Kwizera no kwizigira Imana yawe muri byose. Ubushize murazi yuko twari twarabiye hamwe ikiganiro kitubwira ngo hitamwo kumviriza no kumvira Imana. Uno munsi naho tuje kubabwira ngo uhitemo canke wizere wongere wizigire Imana yawe. No kuri aya majambo tugiye gusangira, ndazi yuko bivanye n'ibihe umumu wese aherereyemo canke agezemo muri uno munsi canke muri kino gihe, bishobora kuba bitoroshe, bishobora kuba bigoye, bishobora kuba bigumye muri uno mwanya, ushobora kuba uri mu muriro tutazi, mu ngorane tutazi, mu magerageza tutatahura, tudashobora no gutahura ko tutari kumwe nawe. Ariko hariho umuntu abitahura neza cyane, hariho umuntu yabaye mu magerageza, yabaye mu magorwa, yabaye mu marushwa, yatuntuye umutima kurusha mbese n'ibyo uri kuracamwo muri uno munsi canke muri uno mwanya canke muri kino gihe. Uwo ni Yesu. Niwe rero tugiye kwishimikiza ijambo ryiwe kugira ngo dushobore kukwirura nawe tugutere intege kuri uno munsi, ubone ivyizigiro, ubone ico bavuga mu Gifaransa ngo le bout du tunnel canke umuco mu mwijima aho kumbure warugeze kure warihebuye. Ariko kandi ntukihebe mugenzi, kuko niba Yesu akiri ku ngoma, niba Yesu akiganje, haracari ivyizigiro. Rero reka twinjire mu nyigisho yacu ivuga ngo kwizera no kwizigira Imana yawe. Icambere turabire hamwe no kwizera, kuko ukwizera tumaze kumva amajambo menshi avuga ukwizera. Baratubwira yuko kwizera ari ukuboko kwa gatatu kugenda mu isi mpwemu kugakwega kukazana ivyo dukeneye mu buzima bwacu. Turabwirwa yuko ukwizera ari ukudakekeranya, ukutaduta, ukutiyumvira yuko hoba hariho iyindi nzira, ariko ukishimangizamwo iciyumviro kivuga ngo hari inzira imwe yonyene. Hariho igihe umuntu akubwira ati nyizera, izera amajambo ndakubwiye, izera igikorwa ngiye gukorera, izera ibikorwa wabonye. Na Yesu ubwiwe yabwiye abafarisayo ati niba jewe ubwanje nk'umuntu mutanyizeye, nimwizere basi ibikorwa nkora. Mubone yuko ivyo bikorwa ata muntu avuye kwa Satani canke adakoreshwa n'Imana yokora nk'ivyo. Ni naco gituma na Nikodemo yaje kumuraba akamubwira ati Rabbi, mwigisha, nta muntu n'umwe yoshobora gukora ivyo bikorwa ukora shiti Imana itari kumwe nawe. Rero uno munsi nawe ndaje kubwira ngo niwizere kandi wizigire Imana yawe. Iyo tuvuze ukwizera kandi hari ijambo novuga nti tudashobora gukontora cyangwa tudashobora kurengana tutavuze kugira ngo dusobanure ico arico ukwizera. Ni ijambo riri mu Baheburayo igice ca 11 ku murongo wa mbere. Hatubwira ngo ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Ngo nukumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ko ari ivy'ukuri. Mu yandi majambo, ukwizera kwerekeye ibitaboneka ubwa mbere na mbere, kuko ico wamaze kubona canke ico wamaze kwerekwa ntikiba kikibaye objet canke intumbero canke igintu ushobora gufatira ko ngo wizere, kuko uba wamaze kukibona. Ico wizerera canke wizera ni ikintu utarabona, hama ukizera ko kizoba, ko kizoshika canke ko ari ico kuri utaranakibona. Nico biri tubwiye niko kwizera. Mu yandi majambo, la foi
concerne l'invisible. Kwizera rero ni assurance, nico bakoresha mu gifaransa, n'iryo jambo bakoresha mu gifaransa, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses ngo tutarabona. Rero ukwizera, igihe umuntu avuga ngo arafise ukwizera canke arizereye ikintu, kubera abavuga ati na ntaryo kizokoreka, nzokibona, kizoza canke nzocika ico kintu nizereye, uwo muntu niba vy'ukuri yizeye aca atangura gukora canke kuvuga canke kwigenza, kwikomporta nk'umuntu yamaze gucika ca kindi, nk'umuntu yamaze kubona vya bindi canke nk'umuntu yamaze kumva vya bindi. Ni uko kwizera mu bisanzwe. Hama kandi hari ikintu birivuga ngo faire un pas de foi canke ibikorwa vyo kwizera. Ibikorwa vyo kwizera buriya abantu benshi hari igihe twiyumvira ngo ibikorwa vyo kwizera ni utwigoro, ni vya bikorwa vyiza dukorera aboro, dukorera batishoboye canke dukorera abantu bantaho nikora. Bya bikorwa ni ibikorwa vyiza, ariko si cyo bavuga ngo ibikorwa vyo kwizera. Ibikorwa vyo kwizera canke un pas de foi canke les œuvres de la foi ni gihe uri kurakora ikintu usunitswe nuko kwizera, kuko Imana yavuze ngo ndumuherezi, sinsubira kwikomporta uko ariko kose, sinsubira kuvuga uko ariko kose, sinsubira kwigenza uko ariko kose, kuko Imana yavuze ngo canke nsoma mu ijambo ryayo ngo ndi umukozi w'Imana, ndi umuraganwa na Kristo, ndi umwana w'Imana, ndi umuprince wo mu ijuru, niko novuga umuganwa. Ntangura kwigenza nyene nigengesera, nitwara neza nk'umuntu afise ico cubahiro c'umwami n'umuherezi. Hari ibintu abantu bakora avuga ngo jewe ndizerera canke ndatura yuko ndi ikinaka canke umunaka, mugabo waraba ibikorwa n'ukungene yigenza ukavuga yuko canke ukabona yuko ivyo bikorwa bitajanye no kwizera kwiwe. Ntigeze ngaha nyene nawe ndagutumirira gusuzuma ivyo wizera canke wibaza ko canke uvuga wonyene ko wizera. Wizera iki? Wizera Imana imeze gute? Wizera Imana ivuga ngo iki? Niba wizera Bibiliya, mbega ingendo yawe, mbega imvugo yawe, mbega comportement zawe, mbega ukungene witwara biragaragaza vy'ukuri uko kwizera kwawe. Ivyo bikorwa mu bisanzwe bita ibikorwa vyo kwizera, kuko vyexprima, bigaragaza ukwizera kwawe. Kuko nizeye ko Imana izontabara, siniba. Kuko nizeye ko Imana itazompeba, si nja gukora ivyo arivyo vyose ngo abantu banyemere, kuko nzi neza yuko nemewe. Nivyo nshobora kuba ntarumva ijambo ry'Imana ridudubiza mu mutima wanje, canke akajwi kongorera kambwira ngo mwana wanje ndagukunda, mwana wanje ndagufise ku mugambi, mwana wanje shika mushira amanga ndi kumwe nawe, ariko kubera ukwizera ndabisomye mu ijambo ryayo nkavuga nti Imana ntibesha, ndizeye ko inkunda, ndizeye ko imfise ku mutima, ndizeye ko ishoboye kunkiza, kunkura ahantu. Rero kubw'ivyo nizeye ijambo ryayo. Turaza kubona yuko ukwizera nk'uko Bibiliya bivuga kuva mu kintu bawumvise, wasomye, mu yandi majambo mu makuru uba ufise. Ayo makuru rero ashobora kuva ku Mana, ashobora kuva kuri Satani n'abadayimoni biwe, ashobora kuva no ku bantu. Hari abantu kubera bamubwiye ngo atwenga nabi, agaca yizera yuko nyene atwenga nabi, yuko intwengo yiwe igaragaye mu bantu idasa neza, yaciye afata akora ibikorwa vyo kwizera bijanye n'ayo makuru, acareka kuzaratwenga, aca yirinda kuzaratwenga mu bantu, canke iyo yatwenze agashira ikiganza ku munwa. Uko no kwizera, kuko yizeye ko atwenga nabi. Ninde yimubwiye? N'umuntu. Mu yandi majambo yafasha amakuru amubwiye ko atwenga nabi, hama acatangura gukora igikorwa co kudatwenga. Ahandi naho Satani akaza akakudugiriza information canke amakuru mu mutima wawe kugira ngo wewe eheraba so yishwe na cancer, na mama wawe yishwe na cancer, na mwene wanyu yishwe na cancer, none nawe ugiye gupfa na cancer. Ayo makuru agacarema ukwizera muri we yuko agiye gupfa. Kandi uko nyene ibikorwa vyo kwizera bigaca bitangura, agaca atangura kutanezererwa ubuzima, agaca atangura kuzura umubabaro, agaca atangura wenyene kutakiva mu nzu avuga ati n'ubundi nje gukora kubera iki bucamfa, nje gukora iki naka canke nje kuganira n'abantu canke nje gusenga kubera iki kandi ubuzima bwanje bugira buhagarare, nsaba akazi, niga amashure, ngende mu mahanga canke ibindi, ntihagire na kimwe asubira gukora kubera iki yahawe amakuru yuko agiye nawe kwicwa n'icishe abo bavukana canke abavyeyi biwe. Ayandi makuru ava mu ijambo ry'Imana. Urasomye ijambo ry'Imana rikubwiye ngo kubw'imicishago ya Yesu Kristo mwarakize canke narakize ingwara. Aho ni mu cete ca mbere ca Petero mu gice ca 2 ku murongo 24. Ayo makuru yasomye washavuga uti
bwa bundi Yesu yaramaze kunkiza wangwara we nta kibanza ugifise mu mubiri wanje kuko wewe ikiguzi cyawe cyaratanze ku musaraba. Yesu nimba yarankijije we nta mpamvu yo kuguma ugaca uzirika umutima kuri iryo jambo ukizere yuko ico Imana ikubwiye mu ijambo ryayo arico ugashutangura kugira iki ugashutangura kugira kurema mwivyizigiro muri wewe ukavuga ati reka rero ntangure gupanga umugambi wo kuzoja gukora ibindi nibi wo kubaka yanzu wo gukora bya bintu kubera iki nzobaho kuko Yesu yaramaze kunkiza. Ivyo ni bikorwa byo kwizera. Muhora munabona igihe nk'ubu nk'umukozi w'Imana aheje gusengera abantu bagwaye canke bari bagwaye agashabwira ati rero nukore ico utashobora gukora. Niba wari ugwaye umugongo bitashoboka ko wunama nugerageze wuname. Ico ni gikorwa cyo kwizera. Buriya iyo umuntu bamurambitse kwibiganza ngo akira ingwara akano karorero hama bakamubwira ati wowe ko warugwaye umugongo rero ni wuname hama muri we akavuga ati sinokunama kubera wa mugongo wanje ahubwo noca mperayo ntabarizera ko yakize kubera iki ijambo bamubwiye amakuru bamubwiye nta gikorwa giciye gifatana nuko kwizera. Rero ukwizera kuva ku makuru kuva ku majambo ariko mu buryo bw'umwihariko ukwizera mu Mana cyangwa ukwizera Imana kuva nkuko abaroma igice cicumi ku murongo 17 babitubwira kuva kwijambo rya Kristo cyangwa kwijambo ry'Imana. No kuvuga yuko niba ushaka kukwizera kugwira muri wewe canke gukura canke kuba kunini muri wewe no kugira amakuru menshi ashoboka canke ijambo ryinshi rishoboka muri wewe rivuye hehe muri Kristo Yesu. Kuvuga usome ijambo wiga ijambo ube mu ijambo ry'Imana ubane naryo rikunde ugiyegereze uryumve kenshi gashoboka canke urisome kenshi gashoboka uko ayo makuru azogwira muri wewe niko no kwizera kuzogwira muri wewe. Kubera iki fata yuko ukwizera ari umuriro kandi umuriro utaka atankwi ufise canke ataco uturira ufise. Rero kubw'ivyo ukwizera nako niba ari umuriro amajambo n'amakuru ni inkwi. Ukugira inkwi nyinshi niko umuriro uzokwaka cane niko umuriro uzokwaka igihe kirekire. Rero gwiza inkwi zawe uzotwota umuriro canke uzoba mu muriro akanya karekare. Ukugwiza rero inkwi kwawe nuko kwegeranya amakuru ushaka kubakirako mu buzima bwawe. Muramaze kubona no mu buzima busanzwe aba bavuzi bita aba psychologue canke aba psychiatre sinzi kubitandukanya abo bantu akenshi uko jewe nakunze kuvyumva bakorera ku makuru umuntu aba afise bakagerageza kugira ngo ayo makuru bumve efe canke igikorwa ayo makuru ari karakora canke yakoze muri psychisme canke ivyumviro vy'uyo muntu yahavuye agwana. Bumvise rero yuko ayo makuru yaremye twe tuca tuvyita ukwizera kuko niko biri yaremye ukwizera kutariko kuko umuntu yabwiwe iki canke yabonye iki namakuru yaronsa aciye mu maso aciye mu matwi hama bigaca byinjiza muri we tuvuge nk'ubu depression ukugwara mu buryo bwo mu mutwe canke mu buryo bw'umutima gahamuka. Ayo makuru bategerezwa kumuzanira yandi makuru yihumure azoza kumutuma tuza azoza kumutuma ahindura inyifato bivanye na yandi makuru mashasha aje kuramplace canke gusubirira ya yandi yamutuma hamuka canke ya yandi yamutuma aturubura mu mutwe. Rero tugiye kuvana kuko akanya kararangiye ariko nagira ngo mukurindire ko tubandanya ikiganiro cacu cerekeye ukwizera no kwizigira Imana yacu. Ufate iyi devoir ugende utangure kugwiza amakuru meza na cane ayavuye mu ijambo ry'Imana. Usome ijambo ry'Imana cane wumviriza ibiganiro vy'ukuri bivuga ijambo ry'Imana bikwigisha ijambo ry'Imana bikwigisha gusenga bikwigisha kwegera Imana ube mu bwiza bw'Imana cane kuko ayo makuru y'ico kirere urimo ayo makuru y'iryo jambo ry'Imana uriko urasoma ayo makuru y'ivyo uri kurumva bivuye ku Mana ni inkwi ziriko ziregeranywa kugira ngo zize zigucanire umuriro wo kwizera umuriro ukomeye umuriro wagutse umuriro uzomara umwanya munini. Rero
tube turageza hano, tuzobandanya mu kindi kiganiro tubandanya tuvugana ivyerekeye ukwizera no kwizigira Imana yacu. Imana ibahezagire cyane. Shalom shalom.